aha turi ku cyicaro cya ACP, ni ibihugu bya Afurika, Karibe na Pasifika, aho abarundi benshi cyane bakereye kuza kwakira Perezida wabo, Prezida Evariste Ndayishimiye. Natwe kwikondera ari buri kondera ryigenga turahari kugira ngo tuze kubagezaho ko byagenze umuhango w'abaturanyi b'igihugu cy'u Rwanda b'Abarundi. Rero kuri iyi saha ubu ni saa 8:45. Ubu rero mu kanya gato cyane Prezida Ndayishimiye araba yinjiye hano muri iki cyumba, aho aje kuganira n'abene gihugu nyuma y'iminsi 2 amaze mu nama yahuje abaperezida b'ibihugu byo muri Afurika n'abayobora ishyirahamwe ry'ibihugu by'i Burayi, Union Européenne. Aho turi hano mu cyumba dutangiye kumva umurishyo w'ingoma, ni ukuvuga ko Prezida Ndayishimiye agomba kuba ageze hafi. Umushyitsi muhire, umushyitsi mukuru, iyo yinjiye aza asanganirwa n'amashyi n'impundu n'umurishyo w'ingoma, kuko hari n'ababyeyi biteguye, twabonye biteguye kumusanganiza umudiho w'Abarundi. Aho turi rero turategereje, ubu abantu bose bari mu myanya, mu kanya akariko kose Prezida Ndayishimiye arabageze hano. Tukaba twaje turi kondera ari buri kondera ryigenga, ikondera ijwi ry'impunzi, nkaba ndi kumwe na Vestine Umugwaneza nanjye Agnes Mukarubomwa. Uko twababwiraga rero Prezida Evariste araje, ageze mu cyumba, murumva ko bamwakiriye menshi, bamwakirije amashyi impundu ntiziba, ariko bamwakiriye n'indirimbo. Aranyura uyu arahageze ari imbere, aherekezwa n'umudamu we ndetse n'abandi bazanye bari kumwe, bakaba bageze aha nk'uko musanzwe mumuzi benshi. Ahita aramutsa abari hano, ubu akaba yicaye, ariko abaje kumusanganira bose baracyahagaze, barimo koma amashyi, barimo kumwifuriza ikaze. Perezida w'u Burundi ny'icyubahiro Evariste Ndayishimiye mu ruzinduko yagiriye i Bruxelles mu Bubiligi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye iki Abarundi bo mu Bubiligi? Abarundi se bo bamubwiye iki? Nukuri ntawashobora kureka kwitaba, kuko jewe nari nsanzwe ndakuzi, ariko benshi ngani bari basanzwe babazi, kandi naho turi ngaha, nka jewe naho ndi ngaha, uburyo ngo jewe nahunze umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evaristo, abanga gatoya, jewe Evaristo ntacyo dupfa. Ariko rero jewe nkagira nti Abarundi bakwitavye ari benshi, uko bashaka no gukubona bama bakumva, ariko ndakubwiye yuko iyo haba ubundi mukuru yari kuza atari wewe, uvuge nk'ujya basubiye ariko ari ngaha ari waje, sindi ko aronka iteka nk'iro uno munsi, sindavyibatse. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, ikibazo je mfise sinteba, ikibazo c'igisoda kitubereye mu itongo ryatwimye akse ivugizo Makamba muri komine Gikuzi. Sanzwe ntuye mu mahanga, kenshi abana bama bari kubambaza ati papa iwanyu ni hehe, turifuza kuhabona. Umugabo wanje muramuzi yitwa Ndayirukiye Siriye, akaba yaheruka kwitaba Imana mu minsi yahe mwaka uheze. Ibintu byashika tuvyumva nk'uko umenga
c'est une histoire twavyumvira ngaha turi ngaha ubu nazananye nje n'umwana hanyuma ukuntu byagenze rero ikintu cyagiye kumbabaza nuko yahavuye yitavye Imana umuntu akiyumvira bikamusiga mugabo nukuri abantu baratubaye hafi kandi nagira ndabashimire ko mwadufashije tukamuhambana iteka nukuri. Kuwa gatandatu tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri ariko kwezi kwa Gashyantare mu Kinyarwanda akaba ari Ruhuhuma mu Kirundi. Ni muri uyu mwaka nyine w'ibihumbi 2022 Prezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yahuye n'Abarundi baba mu gihugu cy'ububiligi n'inshuti zabo. Ariko sibo bonyine bari bitabiriye gukurikira ikiganiro cya Sebarundi Evariste Ndayishimiye. Hari kandi Abarundi baturutse mu bindi bihugu by'i Burayi nk'Ubufaransa, Duché de Luxembourg n'ahandi. Hari kandi n'abaturuka mu bihugu bya Afrika binyuranye barimo abakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ikondera ryigenga, ijwi ry'impunzi n'abageraniwe twari duhari. Niki twabonye, niki twumvise, niki twabasangiza. Ni byinshi ariko ntituri bushobore kubagezaho ikiganiro cyose. Icyo twababwira nuko mu gihe cy'amasaha arengane nta bwoko, nta shyaka, nta mwanzi w'igihugu byavuzwe. Uwafashe ijambo wese yavugaga igihugu cy'u Burundi gusa, buri wese yifuza kukigiramo uruhare. Igihugu cy'u Burundi ariyo ntero, ariyo nyikirizo. Biragaragara kuko ari bendera ry'igihugu, ari indirimbo yubahiriza igihugu n'ibirangantego byacyo, nta na kimwe cyahindutse nubwo abayobozi bagiye bahinduka. Ntibitangaje rero ko n'umwana wavutse ejo, umukecuru n'umusaza ari abari Burundi no hanze y'u Burundi bose bazi kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu badategwa. Ikindi twumvise nuko Perezida Ndayishimiye Evariste yabwiye Abarundi ko nta mwana ukwiye kuzira amateka y'ababyeyi be. Umunyagihugu ntiyagombye kurengana no guhezwa mu gihugu cye. Aha Prezida Ndayishimiye yatanze urugero rw'umusore Olivier Buyoya, umwana wa nyakwigendera Petero Buyoya wategetse Burundi. Ngo ubwo Prezida yamenyaga ko uwo musore yifuza gutaha i Burundi, Prezida ngo niwe wafashe ya mbere aramuhumuriza, aramutelefona, amubwira ko Burundi ari igihugu cye adahejwemo. Uwo musore ngo yahise rwose atega igiwayo i Burundi, yakirwa neza mu gihugu kandi asubira inyuma afite passport diplomatique yasabwaga kugira ngo ashobore gukora akazi yari amaze kubona. Aho twari twicaye amarangamutima yari menshi, twumvaga abantu bavuga ngo abandi bana bagira Imana. Ibindi ni mukanya muri ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Vestine Umugwaneza na Agnes Mukarugomwa. Tukaba tubasuhuje mwese aho muri hose, mwese mudukurikiye kwikondera liburi kondera ryigenga, irijwi ry'impunzi n'abageraniwe. Perezida w'u Burundi yaje mu Bubiligi aje mu nama ya gatandatu ihuza abayobozi b'ibihugu bya Afrika n'abahagarariye za guverinoma n'umuryango w'ibihugu by'i Burayi. Inama yabereye i Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 17 n'itariki ya 18 z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Muri gahunda ye Prezida Ndayishimiye yari yaje yifuza no guhura n'Abarundi babi Burayi. Ambasaderi Terence Ntahiraja uhagarariye igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi mu muryango w'ibihugu by'i Burayi no muri Duché de Luxembourg yatumiye Abarundi baba mu Bubiligi na Duché de Luxembourg kuza kuganira na Prezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi n'inshuti zabo barenga 300 bahuriye mu nzu ya Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, bari babukereye ubona ko bose bishimiye guhura na Prezida w'igihugu cyabo cy'u Burundi. Twumvise ko nta Murundi waba warahejwe. Uwavuzwe cyane mu bitabiriye ubutumire bwa Prezida
ni Pierre Claver Mbonimpa, uyu wahunze igihugu cy'u Burundi wakunze kumvikana anenga cyane cyane ubuyobozi bw'u Burundi bugizwe ahanini n'ishyaka CNDD-FDD Prezida Evariste Ndayishimiye akomokamo. Pierre Claver Mbonimpa yasabye umwanya wo kugira icyo abwira Prezida Ndayishimiye. Yahawe ijambo nyuma na Prezida aza kumuha inyishyu. Turamwumva muri iki kiganiro. Undi wahagaragaye ni Leonard Nyangoma n'abandi ngo bahunze igihugu cy'u Burundi. Ikindi cyagaragaye ni ukuntu Abarundi bashyira Imana imbere. Imihango yabo yose yatangijwe n'isengesho hanyuma irangizwa n'isengesho. Ni ku isaha ya 9:15 nibwo Prezida Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umufasha we n'abandi banyacyubahiro barimo Ministre w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro, Ambasaderi Wirinyamitwe uhagarariye u Burundi muri Ethiopia, bari bageze ahateganijwe kuganirira. Bakirijwe n'amashyi menshi. Umusangiza w'amagambo yasabye Padiri Gacukuzi gutera isengesho. Padiri Gacukuzi nawe aragize Imana abateraniye mu cyumba cy'uruganiriro. Nyuma y'isengesho hakurikiyeho kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ambasaderi Terence Ntahwiraja yatanze ikaze avuga ko anejejwe no kwakira Prezida w'u Burundi n'Abarundi bose. Aho umwanya Prezida Ndayishimiye wo kuganira n'abene gihugu. Nyakubahwa Prezida Evariste afashe ijambo yatangiye ashima Imana mushobora byose, anayereka imigambi y'igihugu, amahoro, iterambere n'ubusabane. Yakomeje ashimira Abarundi kuba baramutoreye kuyobora igihugu cy'u Burundi, akitwa Sebarundi nk'uko ngo mu muco w'ikirundi bigenda, ngo umuyobozi mukuru w'igihugu yitwa Sebarundi. Prezida Ndayishimiye yavuze cyane ku bwiza bw'igihugu cy'u Burundi, agira ati Uburundi ni paradizo, ni ubusitani bwa Edeni nk'imwe bavuga muri Bibiliya. Prezida yavuze ko Burundi butunze cyane, ko ibiri mu gihugu cyiza kivugwa muri Bibiliya ni Burundi birahari. Ati hari ubutare, hari lithium, hari nickel, ngo amazi y'u Burundi ni ubutunzi bukomeye bahawe n'Imana. Ati shitani niyo iza gucanishamo Abarundi kuko bafite ubutunzi, ngo nk'uko byagendekeye Adamu na Eva bari batuje muri paradizo, shitani babuza kunezerwamo. Prezida Ndayishimiye Evariste asaba ko Abarundi bashyira hamwe, agira ati nyamwigendaho ntarimo impeshyi. Prezida yakomeje avuga ku mibanire y'Abarundi n'igihugu cyabo, agira ati ubusanzwe nta mpunzi ishobora kubonana na Prezida w'igihugu yahunze. Ubwo yabonaga mu cyumba bari bateraniyemo bamwe mu bahunze bava i Burundi barimo bwana Pierre Claver Mbonimpa n'abandi. Prezida yavuze ko iyo umuntu abaye umuyobozi nta bwoko aba agifite, kuko iyo ubaye umuyobozi kubera ubwoko ufite ukorera abo mu bwoko bwawe gusa. Prezida arasaba Abarundi kubaka igihugu, ahagira ati umutahe urahari. Yavuze ko igihugu cy'u Burundi ari icy'Abarundi bose, nubwo bazaba miliyari tuzagikwirwamo kuko ari icyacu. Yavugaga akamaro ko kugira igihugu. Hakurikiyeho umwanya wo guha ijambo abitabiriye ikiganiro. Abahawe ijambo ahanini bavuze ku bibazo by'ubutaka, ubutabera n'umutekano. Muri abo bavuze harimo bwana Pierre Claver Mbonimpa. Twumve bimwe mu bibazo n'inyishyu Prezida Evariste Ndayishimiye yatanze. Nk'uko twabibabwiye kandi ntituri bushobore kubagezaho ibyahavugiwe byose. Ubwo ibindi ubundi. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, mumbabarire ni mwari mwantoye, mugabo ni kubera ndiko ndihuta, ngoma nje guhamba umutamakazi Burundi, ngoma nje gufata indege ndamutahukana. Ikibazo je mfise sinteba, ikibazo cy'igisoda kitubereye mu itongo ryatwimye akse ivugizo Makamba muri commune Gikuzi. Donc je nitwa Barabondeka Prosper. Ntuwenga mu Bubiligi, urumva ci imyaka 18 20 renga ataduha akse, kandi amakete abisigura neza, dufise n'ibipapuro, dufise n'impapuro zose, bo batandika ipapuro kimwe bafise, kandi twebwe tukaba dufise ibipapuro, kandi n'amakete y'abasoda bandika bavuga ko ari nuzeye intérêt privé et intérêt public. Ndabasabye nyakubahwa ico kintu mugifate ku ntuze mu muzompa inyishu kuko turarushe.
turarushe kabisa 20 ans utexploiter terrain amahegitare birababaza kandi bo baguma bicira ibiti bagira ibyo bashaka byose tugira amahoro. Ku mazina nitwa Mugisha Patrick, nsanzwe ndi Murundi, navukiye mu mahanga, nkurira mu mahanga, n'ubu unye za n'ubusaziye mu mahanga. Bise mufashe umwe, bise abana batanu, nsanzwe ntuye mu mahanga. Kenshi abana bama bari kubambaza ati papa iwanyu ni hehe, turifuza ko habona. Ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga inyishu dutanga zitaba zihagije ku bana tuvyarira hino mu mahanga. Rero ikibazo canje cerekeye nkuko hejeje kuvuga yuko tukiri mu mushinge, turiko turi mu mushinge. Ku Barundi baba mu mahanga nubwo ntabavugira bose, bo ntari umuvugizi wabo, ariko ndumwe muri abo baba mu mahanga ipfuza kubaka igihugu cyabo cyabibaruza. Nubwo turi mu mahanga, umutima wo kubaka igihugu cyacu turawufise. Mugabo rimwe na rimwe hari igihe dusanga hariho amabariyeri, kuko utamenya iyo twaje tuva, itumenye inkomoko yacu, nubwo hoba harimwo abamenye inkomoko yabo. Twakwibaza jewe kwizina ry'iwanje nibaza n'ijya Abarundi nka benshi bafise ikibazo nk'icyo, bipfuza kugenda mu Burundi cange Abarundi baba diaspora baba hanze, turipfuza kugira icyo dutereye mu kubaka igihugu cyacu. Rero nkaba nipfujije gushikana aka kababaro canke akabonge noba mfise canke umuryango wanje ufise canke Abarundi bameze nkanje canke bameze baba diaspora bandi bipfuza kubaka canke kugira icyo batereye mu gihugu cyabo. Nakwiyumvira ati kumbure nk'umukuru w'igihugu turazi yuko ufise uburenganzira burengeye abandi nkuko abene gihugu bakwizigiye, ngo dufasha mu kubaka igihugu cyacu. Namwe ngira research ndaba Ethiopia yaciye mu bibazo nk'ivyo Burundi bwaciyemwe, ukuntu yashoboye kuba developer. Narabye mbona hari nk'imiliyoni 3 by'aba Ethiopia babaye hanze, mugabo washoboye ufasha igihugu cyabo kugira ngo gishbashe gutera imbere. Natwe nanje ndaja ngaha ndibaza ati burya anye umukuru w'igihugu cyacu hamwe yo twemerera twebwe Abarundi bavukiye hanze bagakurira hanze batazi uburundi bwabo, mukadutegurira amatongo. Burya ngo abasangiye ingovye birashoboka ko bashobora gusangira inkoko, mukadutegurira amaparasera ataraya gusa tukirihira twebwe nyene, tukiyubakira twebwe nyene. Abari hanze aba diaspora n'abandi baba bavukiye mu mahanga mugabo bumva yuko bakunda igihugu cyabo kandi bipfuza kubaka igihugu cyabo, mukadutegurira amaparasera ahantu mubona yuko bikwiye, tukiyubakira amazu yacu. Hanyuma abo bana bacu twabyariye mu mahanga tukaza tubazana tubabwiye ati ngaha anye aho so yataye Nyakubahwa mukuru w'igihugu, jewe naho nurinda kwivuga mwamaze kumvuga, noneho ni niteka uko muri abantu bose bari ngaha ndakeka ko amazinuzi ari makeya, ariko jewe wamaze kumvuga izina. Mugabo ari abatanzi, jewe nitwa Petero Kabiri Mbonimpa, maze ngaha mu Bubiligi imyaka 6. Rero nukuri jewe numvirije amajambo umukuru w'igihugu aje kudushikiriza, ngize nti yaba amajambo yacatura inyishu z'ibibazo bihari
bose bari ngaha nta basubira kwidoga mbere n'abataje nta n'umwe yasubira kwidoga amajambo meza asosa ayo majambo uvuze natwebwe mu mutwe wacu niyo dufise niyo twama twifuza mugabo tukabura inyishu ariko rero ko mufise icyo kiyumviro ko muvuga ayo majambo kandi twama twumvise amajambo mushikiriza n'ukuri no mu gihugu hagati n'amajambo meza yubaka mugabo bamwe tukidoga abandi bakidoga ati none amajambo yavuzwe yose ko atanyishu tubona umugabo nkagwa akagaruka burya umukuru ntaba mubi kenshi na kenshi babi n'abahanutsi bari bavuze ati twavye turi benshi nukuri ntawashobora kureka kwitaba kuko jewe nari nsanzwe ndakuzi ariko benshi ngani bari basanzwe babazi kandi naho turi ngaha nka jewe naho ndi ngaha uburyo ngo jewe nahunze umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste abanga gatoya jewe Evariste ntacyo dupfa ariko rero jewe nkagira nti Abarundi bakwitavye ari benshi uko bashaka no gukubona bama bakumva ariko ndakubwiye yuko iyo haba ubundi mukuru yari kuza atari wewe uvuge nk'ujye basubiye ariko ari ngaha ari waje sindi ko arunka iteka nk'irose uno munsi sindavyibatse burya rero ubuntu burihabwa jewe numvije abantu n'amanca hirya no hino nukuri abakwidogera ni bake uko nta n'imyaka myinshi uri umukuru w'igihugu mugabo n'imyaka umaze yego nta nyambi bagahunze aho ibicamwo bamwe badashima bibi mugavyo bibi si uwa wabikoze rimwe navuga nti burya umutware ntaba mubi babi n'abahanuzi reka rero nshikirizo tubazo twiwanje nyakubahwa umukuru w'igihugu jewe ndi ngaha mu Bubiligi murazi igihe navuye mu Burundi nimwe mutabizi ayabahanuzi bababwira jewe ingene ndi ngaha ingene navuye mu Burundi rero murumva n'ingene mvuga jewe urazi ijwi ryanje kera urazi ko twavugana ijwi ryanje ntiryarire hari icyabiteye jewe rero nkagira nti ni ukuri jewe natwe kwicwa ntahekuwe abana mugabo gushika n'ubu nta butungane ndaronka nashaka no gutaha mugabo ntahata butungane banaronse ninataha babandi bakwa kunyica bakagandagura abana banje nzoba banabo aho rero nongera nti jibengeye ngusavye muntunganirize ndasavye ubutungane kuko nejo bundi nabakurikiranye murira mu kibibanda cy'Abarundi kubera Abarundi baratunganirizwa urumva ibyo tubona nivyo mubona akabato ka kabiri jewe murazi ko navuye mu Burundi mfise ishirahamwe impande agatakazi na muntu agatakazi na kabanyororo rero nkagira nti naho nahunze ndi mu buhungiro noneho sinovuga mbere jewe ko nahunze kuko naje mfise ibipapuro vya leta banzanye ngo nje kwivuza n'ubu sindakira ndakivuza ariko ntivyobura ko notaha nkazogaruka nza kwivuza rero nkagira nti jewe mani agatakazi na muntu niko namye mani yakuva kera kandi namwe murabizi tumvise ibintu biriko biraba abantu bashaka gutaha none utashe ejo bakagukerera umutwe mu Burundi umaze iminsi 3
wumva abandi botaha gute. Ibyo rero bica bitera ubwoba bamwe bamwe. Tuvuga abantu birirwa baricwa, noneho ngira Imana ejo umugwi wa gatandatu na muntu mwashyizeho mwebwe nyene warayitanze icyegeranyo uvuga neza uratondagura ati mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021 hishwe abantu 46 batwawe n'inzego za leta 35 banyurujwe hanyuma babugwengero. Mugabe cyadutangaje umukuru w'inama nshingamateka yaciye amuzibiza aramwidogera. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, burya ujya mugwi mwashizeho n'umugwi w'agateka uteza iteka igihugu, hajya ukoze neza ukaguha raporo n'ukuri ibintu byose wobimenya. Mugabo bagiye barawutera ubwoba bawuzibiza bawugira gute ariho imwe mutazopfa mumenye. Jewe nkagira nti ujya mugwi nimumwubahirize ko twebwe tutakiri mu Burundi twara tubivuga tukabitanga. Burya inkozi y'ikibi widomye ku rutoke nawe zokwiruka ko nicyo gituma n'abayagatakazi na muntu bikora neza uwakoze kijya cyaha atetwa kukwirukako. Iki ni cya kabiri cya kuwa Perezida. Mwavuze ibintu by'impunzi n'ukuri impunzi zababaye, mugabo ntugari impunzi ziri ngaha turi ngaha i Buraya n'ukuri nitwidoga niturara tutariye niturara tutaryamye. Mugabo ari impunzi ziri mu bindi bihugu bya Afurika bajya bato nibo bagowe, nayo ngaha i Buraya utoshaka gutaha azotaha. Noneho nyakubahwa jewe naravye muri 1993 1992 igihe impunzi zataha nakora ku mipaka y'u Burundi twabona ingene tuzitahana tukadishikana makomine yabo abamustanteri bakadubahiriza bakabasubiza mu twabo. Enda n'ubu nimufatiye ingendo zijya mpunzi z'Abarundi naco ziriko ziragorerwa muri ibyo bihugu bariko barapfa barabishwa n'inzara. Mufata imigambi myiza zijya mpunzi reke gutotezwa hanyuma gisubire mu gihugu cyabo. Mugabo muce mubakingira mubuze bajya baca batoteza yuko uzo utoteza impunzi tahutse ari wakoze ikibi nibamuhese ntare imucira urubanza. Mugabo ntibamufate ngo bace bamucizosi ntibamufate ngo bace bamunyuza bate kumutamuruzi. Ivyo nakambaro kiba nayo ubundi ibyo ndabivuze kubera impunzi turavugana baranyandikira kandi icyo kibazo sijewe ndakizanye n'impunzi bonyene bamwe ngoze kubaza icyo kibazo. Akanyuma nyakubahwa Perezida, ariko rero mwabonye ko mukunda gushavura, nagomba mbaza ikibazo. Jewe murazi ko mwanya agatakazi na muntu nakabapfunzwe nukuri muze kumbabarira ntibashavuze nitonde muze kumpa inyishu nyayo atashava sindabajije ikibazo hari ibindi biri inyuma yiwanje eka abanamba ahubwo nabantumye ati twebwe ntidushobora kumushikira ati twebwe ntidushobora kurira. None nanje ndagutuye amusozi yabo bantu ngira mvugire uyakire urabe ingene wobigenza. Nyakubahwa Perezida, ngarutse ku kibazo numvise umengo nikibaryohera nikijya keke abanyoro bahiriye mu ibohero ry'Igitega. Simvuze ko ari leta yabaturiye, simvuze ko ari ubutegetsi bw'abaturiye, ibyo ni by'amatohoza bazogira. Mugabo rero burya ndimenye wari yayeko jewe napfunzwe. Ndibuka yuko itariki 21 mu 1996 oya 1995 jewe natwe kwicirwa mu mpimba. Mugabo Imana irakinga bica umukozi yankorera. Hanyuma hari abandi bari bapfunzwe abahinda ngo batoroke baca barabarasa imivyimba yari gandagaye ngaho. Mugabo icyo nabonye abi wabo
baraje gutura iyo mivyimba bagenda babahambana iteka none rero ubutumwa jewe bampaye abo rero n'imiryango yaburiye abanyoro bari bapfungiwe Gitega ati nukuri baragusavye baharura abanyoro baba bapfiriye muri irya bohero ko twebwe turamaze kuronka amazina amwe mwashaka tuzoyabaha kandi turabashimira ko mwemeye yuko hapfuye 46 ivyo nivyo mwashikirije icegera cyanyu yavuze 38 urumva bigenda biraduga ariko amakuru dufise n'abantu bamaze kutwitura babuze nukuri bararenga none burya umunyoroso umwe nawe umenye ngene ujamwo n'ingene uvamo ugize ivyago nukuri urabigira mugabo ugumura umuntu none rero twabasaba mutegeke umuyobozi w'ibohero rya Gitega kandi biroroshe kuko ujya munsi y'irya bohero risha bari bafise abanyoro bose urutonde rwabo ubu nabo bashatse guharura bo bamenya abatakihari kandi kuva irya bohero rihiye nta wundi munyoro barasubira kwinjizayo urumva ko vyoroshe none yakubawa burya umuntu natobona wiwe mugabo akamenya ko yapfuye hanyuma akaronka naho atoza kumuhamba mugabo bakagira ikinogo bagashinga umusaraba ati haninaka najyanda bakarorero igihe bagandagura Ndadaye hariho abantu twabuze burya hajya hamwe bajya abantu bose hamwe na Ndadaye hariho umuntu umwe tutabonye jewe narishinzwe kwakira ibiziga ni jewe babizanira nkemezana ikiziga ndakibonye ngasinya bimaze ubute ntawe twigeze tubona mugabo umuryango wiwe iyo ugiye hajya kuzijya ntatemwa bakabona umusaraba atimaze ubute ivyo ku mutima baruruka none nanje kuko nzi umunyororo kuko ngende wabaza ndasavye rero mugarukiye iyo miryango nukuri ababuze mubabwire atabanyo ni bakihari aho kazo gateka icyo kibazo ndagihejeje hanyuma mu kurangiza hari nariko ndacanga hari abantu bantumye ngo ndabaze ikibazo cy'amaperemi ngo amaperemi yo mu Burundi ngaha ntibayemera ngo ni kubera iki mugabo rero jewe nari kumwihera inyishu nari kumubwira inyishu yariyo kubera Burundi butari bufitaniye imigenderanire myiza n'Ububiligi ariko uko byatanguye mu guru y'inzira iyo ni intambwe dushima muriko muraganira n'u Rwanda muriko muraganira erega ivyo nivyo vyubaka ahubwo rero muce mugarukana twebwe Abarundi n'Abarundi bose bari hanze mwemere n'ukuri mubakire muvugane muganire hanyuma batahe tuje kubaka igihugu cyakiri cy'iparadizo twadi ko ari paradizo nukuri iryo rituba ari iteka kuri twese tuje Kristo. Mu gusubiza ibibazo Perezida Ndayishimiye yafashe umwanya munini avuga ku ngingo y'ubutungane mu Burundi. Iyo aba mu Burundi nari kwabwanye turaraha mugabo umenye yuko umwanya atari munini reka nagomba mbanze nishure kuri abajije ngira ngo hari naho usanga ari ivyo dutoreye umuti mugabo nagira ndababwire ku bijanye n'ubutungane ingene turiko twe turabitunganya kugira ibintu bigende neza. Ikibazo cy'ubutungane murabizi mu gihugu ngira ngo nico coba kiri muri nyira yabazana y'ingorane zose igihugu cagiyemo. Je nagerageje basi tubanze tumare imanza zazi hari birarane vyose tubirikide. Ndabwire yuko ubwa mbere inama twagize bambwira yuko hoba hari imanza zishika nk'ibihumbi 2,000 mvuga nti reka rero tugire isekeza zose tuze turaba intara ku ntara imanza zose tuzimare kugira ngo nari nzi yuko umwaka uheze wari guhera twazihejeje kugira duce rutangura rero gutumbereza ubucamanza neza kuko twavuga tuti ntihagire urubanza ruzosubira kurenza ukwezi kumwe watevye. Hanyuma rero tugiye kugira rusasima y'imanza kwishikiyeyo hari umuntu yari aturiye akarate muraraba neza abacamanza baranyegeza n'imanza bakazibika mu bubati mugende hose muhasatse
rega dushitseyo dusanga nivyo twarose imanza zingana n'ibihumbi 280 n'ibindi muga muri raporo twari dufise ibihumbi 2 gusa nuvuga ibihumbi 100 kugira tuzimarizo za kera gusa ni ikintu kidasanzwe numva ni nguvu uturi mwisekeza kandi ivyo mu gihugu ndumva abantu banezerwa kuko ubu ndumva bariko baracira imanza zabo kandi bikagenda neza kuko ikintu ca mbere twaravye none imanza zabaye nyinshi kubera iki dusanga imanza nyinshi numva twese umwe wese ufise igikenye niwe yamenye nazogura abacamanza gushikaho hari n'imanza bavuga ko zibikwa mu ibanki nk'ubu urubanza ukarutsinda wewe ntiruje mu ngiro kubera watsinzwe aca avuga ati ntimuruje ndabaha igiturire ntimurushire mu ngiro umwana wanje yigaduruwa ni yaheza ni wazoza kuruca cyari kuruburana iyumvire rero hagahera igihe nk'ico gushikaho twasanga n'imanza ngo uzubona henze imyaka 2 ngo rugarutse mu ntayicese kandi gwari gwaracitse nukuvuga twasanze hari akajagari nta muntu yobesha waje hirya no hino rero ubu utwace dufata imanza nyinshi dusanga n'iz'amatongo n'iz'amatatu mu miryango tuca tubona yuko intaye yo kumugina twasubira kuyikomeza kugira ngo izo manza ivyabo navyo kuri biri ku mitumba nyene irubanza rw'itongo rucirirwa ku itongo ku buryo haduga muri sentare y'intango imanza zananiranye ku mutumba koko ico turagikora muga duca dusanga n'abacamanza baryo ibiturire baruzuye hari n'abacamanza batanabishoboye bariho itegeka atazi no kurisoma bariho nivyo nama niboneye ntigira abona uru rubanza ruri mu gitabo ikihe mbega n'ingengeri yihe irugega ugasanga ntavyazi birabaho ubu rero nico gituma ijya Conseil supérieur de la magistrature ubu novuga nti iracimanza zigoramye urumva jijero mal jije ubu rero no kuvuga yuko umwene gihugu arafise uburenganzira bwo kwitwarira urubanza baciye nabi azi ko yarenganijwe iyo gwamaze rutahingiriye ingururizo aca yitwara rero ubwo gwego inama nkuru y'ubucamanza irongowe n'umukuru w'igihugu nyene abarimwo hari habajamwe batowe n'abacamanza bonyene ku buryo twiyumvira yuko ubu umucamanza kurya igiturire bizomugora kuko azobazi yuko umwene gihugu azokwitwara tugaca tuca turangene gwaciye dusaza ruciye nabi turababwira barugororego nivyo kuko ubwo gwego so guca imanza ruca ruvuga rugorore mugo uwo mucamanza ruciye nawe araciribwa urubanza urumva umucamanza arashobora nawe kuja imbere y'urwego rumucira imanza kandi ibihano birategekanijwe urashobora gutaha burundu ukirukanwa mu bucamanza kubera basanze uri kigaba bavuga bati faute d'incompétence cyangwa faute professionnelle aho urashobora kwirukana ubwo gwego rafise uburenganzira bwo kwirukana nibaza ko utwo twose nitwo novuga nitwo turiko turagabanya yangiye sombi abacamanza bari bafise ko twasanze amategeko y'u Burundi ni meza mugabo abayashira mu ngiro nibo bakunda kutugabagabira ubu rero nkuvuga yuko ufise urubanza abona ko gwaheze utakigira iyungururizo warafise uburenganzira bwo kwitwara muri ugo gwego usi kibazo uwo bavuga ivy'imanza ubu ntagira ikibazo kuko ugo gwego ruca rukorana tukiga imanza ni nkuko ubu turiko dukora mu minsi za tuzokorana tugira umwiherero wo kwiga ingene twogira ubutungane bukazobutungane koko bugororotse abantu bose bashobora kunezerererwa ico turibaza yuko mugabo rero hariho ingorane mfise hariho umuntu apfa kugira akantu gatoyi gusa ngo nerutse ku mukuru w'igihugu ntabara aho kuja kuburana bafume bagucira rubuze witware wabonye ubu bose bashaka ko biruka ku mukuru w'igihugu abari waruca ijya nama nkuru y'ubucamanza ikorana iyi manza zitakigira iyungururizo ntuzogira ubwoba ngo urumva ngo muri sentare ntayinyuzwa ngo je urumva ngo bararira urubanza rwanje oya uragwitwarira kandi bigakunda rero kirazira yuko cyo zuno munsi ngo umukuru w'igihugu aho noca niruka guca nizo kumugina ibaragyo bariguye hari ikindi turiko turahindura ni ingene abatwara ubucamanza barabigenza
ubu twebwe dushaka yuko nk'ubu imanza zigenda nabi mu ntara ya Ruyigi abantu bakaba ariko bidogera imanza umukuru wa sentare nkuru y'intara TJ atuzotegerezwa kwishura kubera iki wawe imanza zigenda nabi kugira ngo buyumve yuko ari wahagarariye ubucamanza muri iyo ntara ibirengana intara ari biba byabunane nawe nyene abazi kugira nabo bacamanza bagira uri hejuru yabo azaramenya uko urungu ubucamanza n'urwego rukomeye ntabura amatara azoza kuvuga ngo turubanza uko mugabo umucamanza arashaka kuvuga ati ahi wawe sentare y'intango kubera iki biko bigenda nabi nyereka cyane utwara nova siege urashobora kubona urubanza ko rugumye rukakunaniro je naje hariho imanza mpora mbona naje kavuga nti utari umuntu w'incabwenge biragoye cyane ico gihe urashobora kubaza undi mucamanza ari hejuru yawe uvuga uti uyu ni nararibonye ko ari hejuru yanje ati je narose urubanza niyumviriye ndabura ingingo nimwe yorugera kuko raje hari hizo mpora mbona iriga kuba umucamanza utegereza kuba umuntu ufise sagesse bwa mbere urondera kugira ntagire n'umwe arenganya cyariho nk'umuntu yumvirije yama WhatsApp wa mudamu bicira umwana wa Nyamwema uvyumvirije wumva umengana ibintu simple abantu baracira urubanza bamwishe mugabo uwo yashaka ko ruciri yarakwiye gucira urubanza abona ntaciri urubanza ati kubera iki uyu nuko yabona tunze ari wazotanga amande menshi mugabo ubiravye uwo muntu je ndiko ndaraba niyo modoka ntibari banazinanye niba abandi biyiba aduze ngo narisha igitora amahera menshi ngo none reka nce hajya kwa Siyoni mpakira abantu bafashe kuri iki gitoro hanyuma arapakira mugabo jewe nk'umuntu nize ibijanye n'amategeko ndakubwira none we nta gicumuro yacumuyeho kuja gupakira atajeje gupakira kuva hatanga ikora ndavuga nti reka hajya nawe yene yizaniye ubutegetsi bw'igihugu butegereza ko ntibura ako ubwo mufatirako mugabo nkarujya rubanza ugumvirije ni rubanza baciye rubanza neza na Jiyombabo kiretse ko uwo muntu bacavuga ati gire nkuko menga we nta nakandi gakosa yakoze impande urumva rero ibintu vy'imanza n'ibintu nico tubavuga bati nta munyepolitike akwiye kwivanga burya bavuze ngo nta munyepolitike ngo ubucamanza burigenga nti erega nabene gihugu kirazira ko babwinjirira na société civile kirazira ko yinjirira ubutungane bavuze bati ubutungane burigenga nta ubwinjirira nuvuga abatwara kirazira mugabo nabene gihugu kirazira ko baja nabo kubuja mu gutwi iyo rero bimeze uko nukuvuga ntibabwigenga abatanzi biturire bari bo babugaba abafisi igikenya bari bo babugaba ivyo rero nivyo twanka navyo nyene twasanze babifata nabi kukinirije n'ubucamanza rero emwe tukiriko gushika tubonye ko bigororotse Prezida Ndayishimiye yavuze no kubugaba bw'indongozi je maze kugenda intara zose nkavugana n'abantu bakashikiriza ibibazo nasanze dufise ibibazo vyinshi kubera ubugaba bw'indongozi ntibumviriza abene gihugu dusanze batumviriza abene gihugu rero ngasa iyumvire jenge mu ntara mvayo ntoye muti ntibibazo n'imiburi bivyari vyaragashe bishika nka 10 nkaza mbona bariko baranyandikira utumessage ngo warakoze ngo kuza mu ntara yacu ngo cya kibazo caje cyaratorewe umuti kandi mbwira burabatari genda ubunyene iki kibazo utegeza kumpinyisho y'ingene magitoreye umuti ariko umwe n'ujejwe ubucamanza habwira ati genda kurikirana naho bunguruje muteza kumenya umwana wanyu ingene urubanza rwe rwagenze nkaza numva byagenze neza ubu rero naciye mfata ingingo yuko abura amatari nabo bamanuka kujya jenja mu ntara nabo baje mu makomine ubu rero bariko bagenda ikomine ku ikomine bavuga bati tuzoza muri komine yi bura amatara cajana nabajye bahinga bose bakorera mu ntara uvuze ikibazo cy'uburimyi haba hari bujeje uburimyi uvuze ikibazo cy'ubutungane haba hari mukuru wa sena uvuze ikibazo cy'ubuvuzi haba hariho ubutwara ubuvuzi ico gihe rero bakavuga ibibazo byose bafise bavyandika ari ivyo batora umuti bakavaho babitoreye umuti ibyo badashoboye navyo baca bavyandika ubu rero bagira baheze iryo sekeza no kuvuga yuko baca bazana igitabo cy'ibibazo byose byabananiye gutorera umuti babinzanire rero nagira nje nsaba naha muri ambassade erega ni ambassade nayo nyene nk'intara ministre ko turi kumwe ngaha
muri ambasade namwe nimuje ko mwumviriza ibibazo by'abarundi bari ngaha muri ivyo bihugu nabo mubiduhe kuko twe tugomba turabe yuko Uburundi tushobora kubwubaka kuko je nababwiye ni igihugu gitunze twagize ibibazo by'uburongozi kuva imyaka rero ntidushobora kuzoduga abantu bari mu mwidogo ntibikunda aho indongozi ndazirirwa ko tuba tugira erega rero nababwiye mbere erega ntibagabo ubu turabe twemvane none kutavuga ngo nkurikire ingene abandi batwara rero tumara numva ngo continuity doreta continuity doreta usaze umwe yapaga kwica wewe ucugira ngo continuity doreta ndibibanda aha twirirwa turagwana ku makontra ajya mbita kontra PPP kontra minier ngasanga none nk'uyu muntu yasinye iki kintu ukaraba ku buryo je nasanze hamwe n'abavuga nti abantu bose baje mu munyororo umunsi ho kwinjira nk'ibihumbi 5 kuko bakubwiye nkoda kwivuga ngo ni made in mistakes ije tuba natevye ndavuga nti abarundi ni twebwe nyene tuzohinduka dukiza Burundi nawe woronka muzima ahubwo avuga ngo vaho ndahaje arashobora kuza guteranya ngo naka n'umusuma naka nibi kugira umukure gusa ngo haje ku buryo avuga ati sije nzobona ndahashize nico tumuzokumva ngo bamushize mu ifu bamushize no kuvuga umwe wese avuga ngo ico hashikana ubu rero ivyo byose birababaje nta kundi birababaje mugabo dutegerezwa twebwe rero nitwe tuzokwivura nico gituma ubu mvuga nti okay nta kibazo je mfata inkoni ndakubita mugano uzana nawe nyene uzobona nene mwabonye vyashikiye ku mushikiranganje kubashikiranganje bose budandaje umwe yagiye yirukanwa n'undi acagenda yirukanwa nyene nawe nyene none ko ntari imana nzomenya gute mwiza urapfa kuzana hanyuma ugacucunga nta kundi ubu kare bavuga bati je nzoyiba ry'amahera nzopfunga imyaka 5 nce nitahera nce ndayarya rero ntekanye ubu navuze nti no yagarukana yose mugandagenda mu gitabo cy'amategeko ndiga hajya mwebwe mubona muri ko mubivuga muri politike mugiye mu mategeko babwi none murarabe igitabo kigenga ntuzeye droit administratif cyenda bacijo umuntu mbega iyo leta irenganijwe bigenda gute ko leta yama yarenganijwe irenganijwe bigenda gute bose usanga bicariye nabo biza amategeko bararondera ngo none vyogenda gute leta irenganijwe bigenda gute abantu kuko bari bagira ko leta ari miliyoni 12 leta hajya urumva nako konye nako karatwisha ko konye ko kuvuga leta ngo leta n'abantu 15 ugafata ikintu ca leta ukiba kuko uzi yuko 15 ntibambonye eba harabavuga ngo none ngo azohatambikiza hose barabivuga mu mariga garandabwira nti ntaco we mbonye tuzofatana ugaca usanga rero yego nk'ubu ndamaze kugarura amahera ararenga miliyari 4 aze kugarura kandi uwo muntu aca bikivume d'abord abazi yuko none mu mategeko biranditse ko bayerevoke ngene bigenda kuko burya nasanze fisa aba fonctionnaire mu bwoko ni nkabune hari nk'abanyoni karisa bakaboko bariho ari tubivuga tuce hirya no hino kandi babaho hariho ibinebwe kabisa binebwe ukabona ko yarashoboye mugakabikinebwe hagaca haba n'abaye incompetents ameze neza ruko ninka n'imirima muga nta kibazo fa gukoreye ayica yaho gusa arindiriye guhembwa mbwira rero wewe uri kujeramo ikinebwe ndakubwira nti wowe ukeneye kuruhuka reka ubanze uruhuke ndaguha amezi yo kuruhuka haganyuma gutyo niwagaruka ntuzosubira kunebwa narabibonye ndiko nubaka ibitaro by'amakomine obuha ndarindira ko bubaka ndawura ndavuga none mwebwe ntubagiriza ko arabasuma n'ibinebwe cyavuga ni mu ruhuke rero tubise twe twidusha kwikorera rero mu mwaka umwe ntitwace tubaka ibitaro 36 umwaka umwe gusa ahubwo je nkarambaza none amahera avanye
cyambaza none aya mahera avundurutse ko jateye nabona mugana nabonye ingene amahera y'igihugu yahora asanza ndayaborera gutya hajya barushiri hajya bahora bavuga ngo ariko bararereka ntacyo mwarereka burya narabonye aho bibira uje narahabonye narahabonye kuko reka naguha akarorero je nafashe ikiraro cyari kimaze umwaka urenga carabomotse ikiraro cyafatanya Karusi na Bugenyuzi je navuga none ni igiki kibujije ikiraro ko kibaho bacambira ngo batanze isoko ngo y'imiliyoni amajana 7 iki kirari miliyoni amajana 7 cyavuga ayerebe ubunyene sibo mwirirwa murahembwa mwari mwicariye ngaha ngo murindire yindi societe izoza kubaka mwebwe nyene twabarokise tuzi ko ari mwebwe societe yubaka none muca muja kurondera yindi societe sawa camutaha nzani yindi societe cyitwa ARB yo ishoboye kubaka mwe ntabyo mushoboye hanyuma baratangura baranebwa ndabwira nti ndidugiye nza kuva nshizeho umu engineer azokubaka iki kiraro twagenda turasigarwa kera tukira abana bakubwiye kuja kuva mu kango ukiteza utunyoni wazona papa jariruka gwatori karabo aje kwivomera mwarasigarwa niko we wase ico kiraro caciye cubakwa ku mahera miliyoni amajana 3 zibura nuvuga none za miliyoni amajana 4 zari zigiye urumva bari bageze ku miliyoni amajana 7 kandi biyicariye ga nuvuga bati ikiko cagugwa miliyoni amajana 3 tugishire ku majana 7 ayo majana 4 tuzorangire tuyagabura hajya rero urumva igihugu none ko urumva kare kwasiganwa ngo tugiye kurya igihugu mugandazi ko misiza uzobona umuntu muha poste akayanga je ndabwije uko iyi ritme ikabandanya jabene igihugu mwoza tugafatana twese tukarerekera ituga ry'igihugu ndazi yuko hazotera igihe umuntu kamuha poste kuko kare yavangiye kurya ubazo avuga ati ngiye kwikorera umuzigo uko uri igiti niko bwambure bwawe biboneka ubu rero bwambure buraboneka iyo unaniwe gukora ubu biraboneka hariho ibintu byinshi urumva rero igihugu turiko turakigorora ikibazo cy'itongo nacyo Prezida yagitanzeho inyishu nkomwe yabajije ya kibazo cy'itongo je numva ari kibazo cyoroshe ni haba leta yasanze ari point strategique ushobora kwashira ikambi y'abasoda bakaha amatongo yose na Burundi bavara ku exproprier mu mategeko bakaguha indemnisation kugira uje kuba handi none nk'ivyo sinomvige tuba bitabaye nico tubavuga ni leta nta kuburana na leta ija kuburana kandi jeje kugutunganiriza ega leta mission ifise no gutunganiriza none ugiye kuyiburanya mugaba navyo nyene nabandiko ndatwe leta regane hajyo ugiye kuyiburanya uba wihenze nuko gusa naho bacamanza batari babizi muhande babwira bagatwega bakuma leta ikiba jije party none wowe leta bikuriye ugacuja kwitwara muri leta y'ubucamanza n'ubwa leta c'est une institution de leta kubera kera bari bazi ko leta ari ujya mu gwa bashikiranganje umwaca muja kuburana n'ijya societe mais leta nticumura no kuvuga yuko bimwe nababwira nti tukabimiriyo imiliyoni 8 tuzohagundana naji wawe ni wacu kuko nahi igihugu no kuvuga rero iyo bakwexproprier hari amategeko abigenga hari umuntu umenga navyo nyene ashaka kubishira mu rubanza mugabo navuze nti wese ukiva mu maso abarundi bagutwenga abantu bagize societe igira amatara ama plaque solaire umuntu agacagenda akagurira amatongo abene gihugu haya macemvikana na societe izoshiraho ama plaque solaire yo kwizokimupangira hanyuma twebwe no kuvuga leta irishe ya societe iyo societe kazokiha amahera wa muntu ndabibonye oya hajyaho ntibigoye déclarer d'intérêt public cyangwa mwendaminiza ubameze nk'uri mu kigandaro none yovuga iki n'inzu yiwawe bararekizisiona rega kubera tutari tuzi leta ivyo byose bya rekizisiona ntavyo tuza turavyigishanya nova nk'ubu ujya wari gatongo cenca mbaza statut yaryo ntimushobora kuhava barashobora kuvuga bati ijya ni point stratégique ku bintu bijanye n'umutekano muronderera handi birashoboka mugabo ubusi ndavyishura ntarabibona ntegereza kubanza kuja kuraba nkabaza abahinga kubera iki ahantu mwe mwahafashe uwo muntu ariko arahomba nagenda babwire yuko ubu kubera twijukiye uburimwe cyane
ubu n'umuntu afise inyovu atarima mu minsi za muzoraba tuzomuhana none dupfa n'inzara hariho ishinge hajya wase kuririma turari habaririma umunsi washatse kurima tugusubize itongo ryawe none amatongo ya leta none ntimwabonye ko ngoma ndaye amakoperative none sico gituma inzara tubaza mu gihugu ibiraya nk'ubu ibiraya twimbuye ino ikiraya kigurwa ngahikira je ndazi ko mu Burundi ikiraya gisigaye ubizi ni twebwe turabarimye nitwe tuzi gene bigenda urazi kugurisha amajana 5 kilo c'ibiraya amajana 5 y'amarundi mwumva na madolari umva dolari rigura ibiro bingahe y'ibiraya mugabo nibibuko nyene kugira ngo turwanye inzara hanyuma rero urumva wabajije ico kibazo ico nzokiraba asubiza ibibazo bya Pierre Claver Mbonimpa Perezida Ndayishimiye yafashe umwanya munini avuga ku bijyanye n'imfungwa zapfiriye mu buroko no ku kibazo cy'impunzi Nozeye umutama Claver yavuze ngo sinshavure ngo mbazi ko nkunda gushavura je mu ntakoze amafutiko je ndabwira ibintu binshavuza iyo ndenganije je nico bituma ngwanya akarenganyo kandi ndanka umuntu ko nimvira ko nkurenganije ushavura nkakujya je shavura iyo ndenganije hariho utuntu umuntu ubona umenga arafisa akageso ko gushaka gusa utera umutima mu babana birabaho kuko rega urashobora kubaza ikibazo ugasanga ubajije ikibazo cyo gutukana ubwenge rega Abarundi turaba filozofi irashoboka ugasanga wavuze akantu ukumva yuko cyane nagira ndakubwire Yezu yari ntungane ya mbere ba muga Yezu yarankinjahajya yaratutse injahajya arashavura ati espèce de vipère mwantuzewe nk'abana b'inzoka mwe kubera ko uburyanya gusa bwabo kwiyorobeka yaragwanije ikintu cyitwa kwiyorobeka yarashavuye rwose arabatuka Yezu karatatuka yaradakubwire je ndi umwana w'umuntu ntacyo ngize ko uburyanya ntabwira ngo ntuzosubira ivyo ntibibaho ariko nk'ico kibazo ntavuga ngo ni kibazo kinashavuje kubera iki je ndazi gushika ubu ico cegeranya muri ko muravuga je ndazi ko bamaze kugikora abantu hariho abapfiriye hajya nyene hariho abapfiriye mu bitaro murumva umwe avuze ati hapfuye ejo hagacapfu wundi ugoma waregistre vya bindi gusa wumva mugabo ikintu babwira nuko kijya kibazo ni kibazo koko twakurikiranye nkakujya nyene ku muvyeyi akurikirana abana mu muryango mugabo mubanze umenye isanga ya nkarijya rimeze kujya abantu bari karisine mbwira ingene bazobashana muri morgue mbwira ingene zobashira muri frigo novuga icaba kwari gutandukanya urabe records bikunda kugira ngo umwe wese aje mwisandugu yiwe hanyuma abo bashoboye gutora barabahambana iteka n'imisa arasomeye n'imisa ambodi forme abantu bavuga ngo bari inyegeje ngo leta bigize nta kintu cyo kwinyegeza nuko haba hariho abafise kagatima ngo ndarosa aho mfatira leta leta umenga nishira hamwe wewe utarimwo nawe urimwo haje uvumye uvuze guri kuvuma leta uri kuvuma baje 15 uri kuvuma Abarundi bose nawe urimwo reka umuvumo urafata none wowe uzovuga ku Burundi n'umuriro uzovuze never yo never c'est un mortel ushobora kwidogera never kumbe yapfuye kera wataye umwanya cyane kwa Burundi ngo kubera never ari watwara Burundi je nakunze abantu ni muri Bene umenga bigeze abantu bavuga ngo amatora yibwe hanyuma abanyamigambwe na societe civile bashaka kugumura bene gihugu hacaba umuntu umwe acavuga ati twe turavya bivya amatora nta kindi bashaka atari uko mu gihugu cacu haza mwinjyane tuja mu ngwano twababonye imyaka ine si myinshi turabarindiriye imyaka ine heza ntiyacatsinda none umuntu umugenzi wagiye ku butegetsi nakubwiye ko abari bo uri ku butegetsi
arashobora kuja ku butegetsi akaba ari watagura guha inkoni bwa mbere iyo koko ari ndongozi ibimerita by'ukuri indongozi y'ukuri none nka twebwe urumva tugifise umutwe umwene wacu abari we chanzana hanyuma tuzogira kundarosa uburenganzira bwo zocangira utu Jeroza ndayivuga kugira muze murandereka mu nkebure hakirika nzadavuga ahabera amakosa kugira muze muhabone namwe kuko nivyanyu vuza vetwa ku bintu vyiwanyu rero bijya byabaye ne haba hari umuntu avuga ati jewe wanje none ko ntamubona ntari mu prison ntanari muri babandi none ko icambere ababura amatari nababwiye bariko bazunguruka hari intara zamaze guheza zifise amakomine make yango usigaye nka Gitega ari ntuze amakomine menshi na Ngozi none abo bantu ni kubera iki badashobora kuvuga bati erega je murandabira umwe wiwanje ntari mu gasho ntanari no muri babandi none ni mu ndonderere ko je nagenda abwire je naragunduye ikintu nivyo angene cetara abwira je ndabumva baro ubujezi gavuga ati ndabumva ndabategera twakuze nabi twakoreye mu gihugu nico twavuga abana bacu ntibakoreye mu gihugu nico twakoriye ni wiyumvire nk'umuntu ashobora kwiga umugambi y'ingene yica agaca avuga ngo ni leta yishe iyumvire akavuga ati je ndarondera impuzu y'igisoda jewe ndi yaranje uburyo ajya muri ntavye mu meya nuko tumaze gufata tukamenya siri kwingene igenge mwarumvise umuntu wo muri senere yapfuye ari mu iperereza niho hajya niho naciye numigwa iyumvire umuntu ari muhira umufise siwe anaramukiwe no kukazi akumva ko umuntu yafashwe agaca aja ku kazi akamukubita byo gupfa agaca yigira abarongozi bakaza kuza mu gitondo bazi ngo bagire enquête mbega bijya bigwanisha ari yabikuye he none inkozi cyane ariko zirasisha ari umwe no kuvuga hari nk'umugwe bakorana aho bogize iperereza kugira ngo inkozi z'ikibi tuzituze mu gihugu basanga umuntu n'intere acara mpamagara bati ibara rya riguye ngaho hari umuntu yari yafashwe uko none haje naka yamukubise dusanze ari intere fata bwa mbere fata uwo muntu amufata umuntu nawe jana kwa muganga baramujana kwa muganga cyahitaba Imana ari kwa muganga jewe ndabiravye ntazopfa bikubwiye jewe ndumva neza ko ari umuntu yabigize kugira ngo ntibamenye uwo mugwi bakorana kuko inkozi itanu ntiziraseshwa n'umuntu umwe bohava bamenya ninde bagacagenda umuntu akamukubita miliyoni 100 agenda ashaka kugira uko wewe hajya kuri hajya wewe vyokunda hari mumva nk'ubisha nk'ubwo ugaca usanga cyava ku gihugu cy'u Burundi murumva ngo nabicanye ngo execution extrajudiciaire naho kumbe hari abantu bari korompi bari hajya ivyo je narabonye iyindika umuntu twarondeye batubwira ngo yaranyurujwe tucarusanga harimwo umusoda mu bantu banyurujwe uwo musoda acari desert arigira muko ubibona abona ngo nabasoda hari yindi ahandi bari bagiye kwica abantu nyene mu muryango uko nyene abapolisi babimenya hakiri kare bagenda urumva ntibabimenye kare babimenye ntaje nyene iperereza umuntu ashaka kumenya ikintu baca baragenda baca bahurira kuri wa muryango bari bagiye ica hanyuma baca barirukana imodoka abapolisi babirukako hanyuma baca bashika muri ambuteyage baravamo bariruka urumva amasoro ngaha aca avuga baca basanga harimo umupolisi yarapfuye uzomenya gute uwo mupolisi yari yatumwe nande mukanagira ndabwire mumenye iyo tuvayo twanduruka abantu barashobora gukora ibintu bashaka ko vyandikwa ugaha ka leta mukanagira ndabwire ikintu kimwe erega abantu bazi ko droit de l'homme nk'uwo muntu agiye gutera umuntu muhira umwicanye yagiye gutera abantu ngo ni intuzeye ngo ni violation des droits de l'homme. Droit de l'homme ni droit international des droits de l'homme. Le seul sujet des droits internationaux c'est l'État. Nous kuvuga leta nayo ifise obligation de poursuivre et de juger les criminels.
leta umuntu apfuye wari we wese leta itegeza kurondera uwamwishe yaba ari umusoda yaba ari inde uwari we wese yishe umuntu nta numwe aja hejuru y'amategeko. Iyo rero leta yase guhiga abo bantu babishe umuntu ico gihe ibiri complice icagirizwa yuko ida protéger les droits de l'homme kuko ifise obligation de protéger de juge de poursuivre et de juger. Rumva rero iyo leta idashoboye gukora ivyo bintu ntibikingiye agati akazi na muntu mu bisanzwe nivyo rero namandiko ndabwira park umuntu wa mbere iyo abuze umuntu wiwe ikintu cya mbere ukora uja muri police twebwe wacu icya mbere ukora uja ku radio pour forcer les enquêtes muga ntavyo bazi ngira ngo ntavyo tuba tuzi mwumve iyo tuva n'ibijyana gumwe ndababwira turabaho tugeze nukuvuga iyo ubuze umuntu wambe icya mbere ukora uja muri police twebwe hari umuntu ejo yagiye ku rubanza ntiyagarutse batubwira yuko yoba yatwawe n'imodoka iyi ni ankete zitagura ko bavuze bati naka nashaka be ari general naka icambere wewe ejo warihe urumva ankete zitereza guca zitagura ejo warihe byagenze gute kugira ngo bironderwe gushikaho batora kiya niya umuntu yarapfuye cyane atapfuye abantu bakabona yuko nabo yega namwebwe abene gihugu murafasha muri ankete kuko barashaka kuvuga ngo barabahubishije ni murabire hajya mugatwe bwo uvuga ngo kujya umugenzi wanje ntibamuvuge ntajemwo muri affaire ivyo byose rero ni ibintu rutegerezwa gukira rero nkajya senede yashije turakorana cyane icyo wa mbere nama ndiko ndabasaba ijya commission ndabwira nti reka jewe nije serukira iryo hanga nije serukira igihugu leta novuga namwe nimwe murerekera leta kugira ngo ntihagira abicanyi tubona muri iki gihugu iyo mubonye akantu rero bamuza muratubwira mwebwe kubera mwumviriza abantu benshi murashobora kumenya kugira tugira amahanyete dufate je turakorana cyane hagera naganda kubwire sede yashe turakorana cyane mugabo kubera ya esprit twe dufise abantu ntibarategera neza nko kugenda bitegera erega namwe nimwemvira mutwe wanyu basibiriye kugira none je sindi umuntu je murambwira abantu ntigenda nakiza hasigaye ko abantu bakira bivuze neza ujya mutama ati umwami rumva ntacumura abari munsi yiwe naje muharamu vyumva bavuga ngo none azo hatambikiza hose hashobora navyo muharamu rumva gufata rero rero agenda babwire iyo uvuze ko igihugu cy'u Burundi ari kibi ni jewe ububwiye nkacana kwaza none wewe kutankebuye nico gituma natazi ya telefone uba abantu bagize ibibazo ubwo nyene nzabona ka message hari ikintu kibaye hana camamagara uhagaba aho hantu raba iki kintu ko ari ico ari byo sanga ari byo hari havyo sanga atari byo no kompenda barampenda kabisa bakantesha umwanya narumvise umugabo n'umugore bari bifitiye umugambi umugore ashaka kwirongorerwa n'ujya mugabo bagira kompro kugira ngo bapfungishe uyu mugabo kugira babise bikorera ivyabo niba mukurikirana amakuru nibaza ko mwabibonye uwo muntu yanyandikiye message ngo umuntu w'umusoda ngo muri documentation ngo ahejeje kunyesukoro kari kumwe n'umutanzania ngo muri yoni n'inusu none uwo muntu urazi izina ryiwe ngo yaguze izina ryiwe ntaryo nzi ngo mugareka nkurungikira ifoto yiwe acarandungikira ifoto ncamamagara abajejwe abapolisi ajejwe iperereza rondera umuntu gushika mu mutora barahiga masura gushika bamutora bamutoye basanga inosa aho hantu muyinga ntigeze aho nyorayo no guhonyorayo iperereza ribaratanguye wa wundi bamubaza impera n'imperuka dusanga abo bantu bamurondeye kugira ngo bamurihe aje kugurisha wa wundi wa mugabo na wa mugore bace bibakanira dusanga ni komplo yari iri kwiraba aho rero bari bazi ko jewe bampenze jewe canjanira nyace mfungwa ngo urumva beskorotse umuntu kubera ryamutama yavuze ngo ndaka kabisa je sishaka kwemera urenganya mwene igihugu mbona nduvuga yuko rero jewe mwampaye kurongora mwebwe namwe mugoye muragoye mugabo
nababwiye abarundi bariko barakira no kuri ivyo nababwiye uburundi bariko barahinduka abarundi bariko barakira nta buryarya burimwo ntaki je nababwiye abarundi bariko barakira ko jabo mbona bariko baja ku murongo ni benshi cyane ni benshi kare wamenga nkajya nka Karaveri nkajya ari kwiyumvira ati mbasharaza kumpa ijambo yari gushobora kuvyiyumvira mugabo jewe ndyoherwa umurundi avuga ataburyarya burimwo agashira ibintu aho tukabitorera umuti rero kuri bijya by'abafungwa n'ubu abo bakubwira urashaka kubabwire jewe nyene bonyine avuga ati je nitwa naka warapfunzwe yitwa naka itubona irengero yiwe tubarize hanyuma tugire ankete ibyo ntimugire n'ubwoba kuko nabacu abo bantu bitavye Imana nabacu tubaririra mwarumvise mvuga nti umuntu afunzwe nashaka abari nkozi y'ikibintu umuntu agumara umuntu nico gituma umufata runtu none ntimwumvise je ndiko navuga je sinumva umuntu atari umwicanyi igituma uja kumubohera haje igihugu kiba kiriko kirahomba yari akantu yavuze ujya mutama ati none jewe notaha gute kandi jewe wanyiciye nta butungane burabaho aho uhejeje kubwira abarundi bose ko atanumwe yotaha nta numwe atafise ico yosaba mu bucamanza no munsi mu barundi bari hanze bose n'abari mu Burundi nta numwe umwe adafise ico yosaba gutungana none ufuze rero abarundi bose baje hanze hanyuma duce nindazorucaga rega n'ivyo baravuga ngo zokuburanya gushikirahe nuvuga umenga leta y'u Burundi iri mu Bubiligi igihugu cy'u Burundi ukamenga uri muri ngiye kurega Burundi mu Bubiligi kuko ni province y'u Bubiligi ugiye rero kuri guverinoma y'u Bubiligi igaba Burundi no igihugu igituma ukanu katuvuyeko abaye buryaja bw'indongozi gushika aho tukizunukwa igihugu turakizunukwa niko mu Kirundi no bivuga twese turumva ko ataco kitumariye kuko igihugu ataco kikumariye ari amagogwa gusa uratariye ukamenga nyene ntikibaho none kwari twebwe twese nagira ubu twaca tuvuga tuti ko tubibohonye ubu rero twese tuje hamwe kuko ibintu by'ubutungane hajya ntimugire ngo biroroshye jewe nagize icigwa nanditse kabisa jewe igikorwa canje cyo guheraheza amashure ya kaminuza je nta kindi nize izi ngorane z'u Burundi sanga ninjiye neza sanga mu Burundi habaye ibintu vyinshi gushikaho la victime devient boho devient victime vyose bica biguma rudavayi nshavuga none wocu rubanza yohera ku Rwanda kuko victime ire devenir boho nawe boho est devenir victime none ubu rero twagiye imbere y'intahe duhere ku Rwanda hajya ibyo nitube tuvyumvira neza duhere ku Rwanda sinababwiye umuntu yashatse guhuza abantu ni muri commune Mutaho Igitega bafashe abadeplace n'abasigaye mu mihana ngo babahuze ujye basubire kubana neza umumama umwe umupfasoni aravuga ati jewe igihe nakazoba kiri hajya sinshobora gutaha kuko yonyica uwo naka bacara murondera naka wumvise wewe ni wewe atinya ati vyagenze gute nguyu ngo 93 niwe yari mubishe umugabo wanje ati wewe wivuga ko iki nawe wa mugabo ati nivyo ati je nari ndimwo ati muga nawe niyibuke kujya mugabo wiwe ari we yishe papa 72 ati jewe nabonye ndada yapfuye mbona ibiriko biraba basoda baje ati ncambona kubagira basubire batumare kumwe bica ba papa ati jewe cavuga nti uboho ntibagaruka kunyica je reka ndabitanje ati je niko vyangende rero nanje ni ncira urubanza ntunganiriza arabanza baca basanga nivyo uwo mugabo nyene niwe yishe se wa wawundi kandi ni pas de justice hacaza justice privée ico gituma kirazira ko igihugu gifitira ku kintu cyitwa ubutungane hanyuma barabahuza ati none bigenda gute
buke gushikaho wa mupfaso narabona ati je koko ndumva kwa nyijeje yuko atangorane ngiye kugira rumva ntibari mu vy'imanza hanyuma mugabo carasaba ikintu kimwe nyamupfaso ati je urabona akakana afise umukobwa ntacamaze nta nguva agira mugabo wewe arafise abana bakomeye arakomeye none jewe ninde azosenyera udukwe ninde azomvomera amazi ko yamvomera arujya basi nampindishe akababara uwo mupfasora ati nampindishe akababara umugabo ati genda yakura ivyo nokuriha je no bikura ati muga ntacu ati ndafise abahungu niba kenera gusatura urukwe bazoza gusaturira niba kenera no kuvoma bazogenda kuvoma ibidimwe bakazana si ibintu bikomeye tuzogufasha tuzofashanya ni vyacu nabana banje nabi wawe erega umuhungu atangura kuja gusatura gwa rukwe bukeye kabiri acabwira se ngo nguze kunkwera yaciye aba fiase ya wapkop uno munsi abo babiri ni ba mwana uno munsi byatunganijwe ni ryashirahamwe mi pareke iyo ico cyampaye cigwa je rumva nari ndiko ndagira enquête ngena Abarundi dushobora kubaka uburundi bwacu iyi justice ndiyumvira justice yobaho mu Burundi niyihe kugira Abarundi bakire ko mwese avuga ngo yagiriza ujya nawe yagiriza wewe rumva twese turagirizanya none nindazoruca ibohero tuzoreronka dukwigwamo Abarundi twese. Prezida Ndayishimiye yashimangiye kandi ko nta mwana ukwiye kuriha icyaha cyasi. Yego data wanje bunuko twagize Imana nazanye bya bindi ngo nta mwana ariho icyaha cyasi. Eko mu Burundi uyaze so wawe niwe yakoze ikibi umwana bagaca kimwagiritse. Yabwire murazobaza Olivier Buyoya yari yaragize ubwoba bwo gutaha iwabo mu Burundi akidodomba kubera umutima w'ukunda igihugu akidodomba hanyuma ndabimenya cyandondera nimero yiwe ndamuhamagara wowe ufise ikibazo kiye arambwira nabwiye taha uri umwana w'u Burundi none ntiwewe ntuzi yuko wari waranatumye ngo papa wabo ko yohambwa mu Burundi sinakubwiye nti ntangorana niyitahire umuntu wese afise uburenganzira bwo guhambwa kwisi y'abasekuru biwe hanyuma ati kweli wenyene ntiyabimbwiye ati ndemeye bwabo ndi ko ari leta mvyeyi ati ko nahonye no telefone yaratashe ndamwubahura ashitse Bujumbura aratembera mu bagenzi araja mu bushikiranganje baramuha ivyo yipfuza ndabwiye yatahanye passport diplomatique uyu ministre nga siwe narayimusinye kubera iki akora muri organisme international Murundi akora muri organisme international afise uburenganzira bwo kuronka passport yo favela ayironka nawe akora muri BAD navuga yahifite uburenganzira agenda rose passport diplomatique naramwakiriye ku Kirimba ndabwira ntigituma nakwakiriye ku Kirimba niho wavukiye ntuze wamufise nostalgie yaho wavukiye uramutse abandi bana baha uno munsi ibuna musigura nta mwana ashobora kuriha icyaha cyase abantu hari abana batuntuye gukura witwa umwana w'umumenja kubera barondeye ico bokwagiriza ujya muntu bishe bararondera batera tubagirize ko abamenja nabazobavuka ko bose bazokwamara abamenja ivyo bintu nibibaho nivyo vyica igihugu urazi we gukurira mu gihugu cyakuvyaye ukumva yuko atari igihugu cyawe aho hose tukigirira nabi aho hose twidodomba je ndavuga azi gutwara abantu bidodomba je ndafise mu gitombo rimwe nta kiryoshe mu gutwara abantu muzinanye nazi no ngaha muri sare ni benshi tuzinanye none kabiri nacabivuga abo bantu zege na Nyangoma namubonye abo bose ntituzinanye Jaho ndaba hose mbone sura banze nta kintu kiryoshe rero nko kurongora narufite ingurya nta kintu kiryoshe no kurongora abantu muzinanye ugabo jewe nuko nagize Imana nakuze nkuko abandi batakuze
je nakubesha jewe ndababwira nti jewe nigeze Abarundi y'uburyarya ndantimbyarya jega ye kwiyorobeka abo twabanye bose baranze ngenemeza ico nase ndakubwira sico ico nemeye ndakubwira kandi ndakubwira nti duharire ushire ku murongo ubonye ari vyiza turaharira ukashira ku murongo nkeme sindi ntagondo abandi bavuga ngo nitwa neva ngo ndi ntagondo ngo sineva angle mugabona ndabwire Abarundi tubanze twemere tu ico gisebe tukibone neza abantu ntibari bazi ko bavuze ngo genocide ngo 72 ngo bararica ariko afise ubwoba ariko kubera iki nta mwanya twiha wo kwiga ibibazo ninde yabwiye ko ari abatutsi bigeze bica nabajije yego nyereka umwami w'abatutsi yakoranije abatutsi arabapaga ngo tuje ku rugamba rwo kwica abahutu munyereke ubutegetsi buracaga bukagandagura abantu bagacavuga ngo n'ubwoko bwawe ubutegetsi burashobora kwizizira ubwoko bwabo turabuhonya none abatishwe muhiri wawe abana bamwe bahaye imbomba abandi ntubahaye imbomba abana urazi ko baca bankana na Yakobo murazi ingene Baba Yozefu ingene Yakobo yamukunze akabinkundwa akaza abana bagaca bamwiruka ko bamwice none ikosa ari we muvyeyi ikosa n'abana bankanye canke ni wewe kubera iki none tutadoma ku rutoki nye nikosa narakunze abantu batanze bema batanze ibishinga ntahe baravuga ukuri témoignage je narakunze ndavye témoignage yujya yari gouverneur Bururi Nduwingoma témoignage yiwari musitanteri ivugizo témoignage hari hama témoignage wumva ukumva yuko bafise umutima ko Burundi bukwiye kubakwa nibo bavugishije kuri ingene vyari bimeze kuvuga ngo ubwoko buwe ahubwo muga nanje bavuga ngo sinovyemera ngo kubera ngo ncaja gukingira iyo leta imenje oya noneho leta ntimenja hamenja indongozi abarongozi nibo bamenja nibo babi kuko leta izokwamaho ntawe uzoyishira uyanka uyemera izokwamaho uno munsi bagoda nka leta uzi ngo ni never ntibaruzi ko urimo muri leta rero indongozi zaramenje itwagirize abana bazo itwagirize abaro iyumvira none nk'umututsi atanazi nivyo yanatabaye ntuze ukaza wumva bamwagirije ubwo muhoto nare umwana w'abahutu aramajaye abantu babonye hajemo umutwa muri leta cyamvuga ntuhirahire sha wigenze nk'umutwe ukorera abatwa uhirahire ukorera abatwa uzoca utaha hakorera Abarundi bose mugabo kirazira gukumira hari abantu twakumvira ikigongwe basha abatwa nuno munsi amacakubiri yabatwa aracariho nikimenyamenya umwe wese nabazi wabavuga ngo nciye hariya kubatwa unaciye hajya kubatwa kutavuga ngo naciye hajya kubahutu naciye ngo hariya ngo mu batutse mugabatwa buguvuga ngo mu batwa bijya tuyatubikureho navyo nyere tubazane mu bigwati kuri imyuga nk'abandi iyo jambo turikureho dutegerezwa kuba umwe twese Abarundi twitwa Abarundi rero ntuzeye kare société civile mwame mubizi société civile ni naba volontaire baharanforo inzego z'igihugu kugira ngo batuboneraho tutabona ntibabaje kugwanya ubutegetsi société civile muri sazo nabantu b'intungane bari sage bahanura ubutegetsi bakavuga ati nabonye aha société civile ntiyagiriza société civile kebura leta irayibwira bitagenda opposition imigambwe de opposition barabwira leta baturi kura vyonone ibintu twe ntavyo twemera ico bituma twebwe datinya kugirisha inama abantu bose ntitubitinye rero nkaha nimuze muvuye ngo bantumye ngo nabo nyene ndabirirwamwo nimuze musore kubabwira ngo urumva gutambwe ntibizoshika oya jewe n'abapatira abapasitori bose ndababwira nimwe mwumva vyinshi zamurambwira kugira dutore umuti ndakengurukira cyane nico gitwa ndabwira ko Abarundi bahindutse ubu nzambona umuntu ari mu mugambwe munaka ngo hewe ngo atubwiye ngo tuze turakubarira ati nabonye hana iki kintu ncamfata kandi ntumbwira ngo uri mu senere defudete yaka
je ndakubwira urinze w'indongozi umugambwe badushire ku ruhande ukavuga ko ukorera umugambwe wawe uba uvyononye byose rero muvuze yuko abantu bicwa ahubwo je umuntu abona ko umuntu yabuze umuntu wiwe ntabibwire police nawe abari complice erega muri obligation za citoyen harimo gukontribuwa kugira igihugu kigira umutekano utegerezwa ari we wese ubonye habuze umuntu uyu muntu ko utamuheruka yagiye he bagaca biruka akabwira police nyarutsa hanyuma ucibona police rero isinziriye uzoca umenya uti iri complice kuko urashobora gusanga umuntu yiciwe mu ntara y'inaka police muri iyo ntara kabisi kinumira oya cubwira uri hejuru yiwe hariho ikintu cabayaha ngo bimenya yagiye gute vyagenze gute twese tugafashanya ankete ntagira umuntu ari muri societe civile azosubira ubwoba. Prezida Ndayishimiye yagarutse ku kibazo cyo guhunguka ku mpunzi. Shitse ku kibazo c'impunzi rero ariko birangyohera ashi Burundi bwarahindutse nisa nane wumva ko nawe uvuze uti nukuri leta niraba ukuntu yofasha izo mpunzi naho vyakaboretse kare yari hasere iza kunegosia leta ntimworeka abantu bagataha oya urero twebwe abana nabo Burundi turakeneye ko bataha ariko nagenda kubwire ntituzosubire gukorera no kubishobisho twebwe twaragize umunsi umwe hari itangazo Eklezia Katolika yigeze gusohora bavuga ngo hariho ngo abahungutse batotezwa hanyuma tambaza mushikanganje w'intwaro hagati ntibarakubwiye ibi bintu nabonye baba barabikubwiye amakayo barashitse acahamagara umukuru wa conference acavuga ati je ndakubwiza ukuri ati naje vyanjanye n'abajournaliste bagumye bampamagara babimbaza ati naje ati numvise ko bimbabaje ati kuko ati nikaya baye mu Kayanza imwe gusa ati hari umwe rero muri twebwe yavuze turiko turaraba ingene impunzi zisubizwa mu zabo ngene vyagenze ati yoka ati nisinaka ikomeye ati nabantu bafa karimbi muga ko yahungutse cyitwa ko yafashwe nabi ati nje najewe ati samojena ati bajournaliste bagumye babimbaza ati rero naho twababwiye tuti iyo mubonye ikintu amutubwira kugira tuvure n'ingoga he tunyarutse tukavuga tuti numva nkaho bariko baravuga ngo barafatwa nabi nta kintu jewe mfise kumwitwarariko nk'impunzi zihunguka ndagifise kumwitwarariko ukomeye kandi je ndafise umushikiranganje ntoyo hagati nzi uko ibazaho dugeze igihe tuvuga tuti mberashi kugira ngo bashike borohewe twe turabubakira ibigwati uko ubu dushaka ko abantu bava mu myonga baje ahabona kugira ngo gutanga amazi n'amatara bizo bitworohera rego Burundi dutegeza kugira tubwubaka umurundi wese aze yumve ko amerewe neza hanyuma rero nk'ivyo biriko birateba mugabo turitwararika kuraba ingene babayeho je ndakubwiye ko abahunguka no munsi kubera leta ibitaho cyane baruta abahungutse mu isi yahe abuno munsi je ndazi ko bamerewe neza beshi kabisa uravye na pakero tour urabona yuko bitaweho ntuzeye n'abaraba déplacer hoje ndabwira wewe urashaka kuba déplacer mu gihugu kirimo amahoro je nababwiye ndakunda Abarundi n'ingene bagamburuka nababwiye ubuzi yuko uzo bashaka gutaha ubwo nyene tuzomufasha kugira ngo aronke inzu abamwe mu Kayanza nagiye mbona abantu 150 ingahe baciye ati turitaye kuko bambajije ikibazo none wewe wova mu nzu y'amabati ugacuca kwa muri Nyakatsi ya remo ntubajije ikibazo ciza cyane ngiyanda barondera amabati nanje kandi naravye ubugwa neza bafise umwe wese yisubirira iwabo tuvuga tuti aho tuzokwaka igwati rero tuzogira uko abantu bace babana rega no gutangura kumenya no kubana abantu bakabana cyemara mvuga kugira ngo Uburundi bwaguke tuzokwaka ama etage nivo 20 kugira ngo building ibamwe amafamiye nk'ijana kugira bigende neza none nimwe bako batonga cha yaguka uno munsi tugezaho Abarundi bemera guteranya amatongo yabo yose tukarimira rimwe tugasoromera rimwe ivyo bintu hari nabibonye he imuzi ngere dukunda itongo yacu kemera mugashira umutumbu kazubona mufise hectare 100 umurimo umwe Abarundi bateranije ivyo bintu mwari bwabibone he ubu rero nace ndabwira ntiraba rero ni nk'ubu yo izi nzu nazo zivuyemwo tukaja kuba kubigwata gaca dukubituruza rumwe mugaca murubamwo hamwe ku mugoroba bose buruka baja kurima bitahira bikamera neza erega bizoba none sinabwiye amahera hafi
ari hajya muri burya butaka bwacu bwuzuyemwo amahera umuyoro turayafise je na banki mondiale nayibwiye ntije nyimifashanyo mu mpumutahe nabwiye ko kandi barumiwe narademonstre yuko atafashanyo izofiteje imbere Burundi Burundi buzotezwa imbere n'imigambi yabwo nije rero sindabasavye imfashanyo mpumutahe je nyuma y'imyaka 5 ntabarishe je muze muca mvuga ko ndumenje je ndabizi neza je bava ndabwiye ico namaze ukibona jewe ubu nyene ndabwiye nti kandi uwo mutahe nsaba si munini je naho bompa umuriyari umwe w'amadolari gusa umwaka 5 tuba twasubije kera kandi Burundi butunze hagize probleme gusa de mauvaise gestion ndakubwiye muze murabe bije y'umwaka uzingerezo ipanze niho muzobona neza yuko namenye ahari ingorane zose mu Burundi turabatunzi n'amahera dufise yonyene ni meshi gusa kubera twacengana gutya rega bari hari ico mutarabona umuntu abaye directeur general ntashaka ko na ministre amenya ibibera muri irya nzu yiwe ivyo birahari narabiravye ndavuga Burundi burashaka butunze uko oya muzondabira kuri budget 2022-2023 ingene zo bicapuye niho muzobona ubusumi ingene bushobora guhera mu Burundi ibi by'impunzi byo byumva ubu ikibazo twahigize gwacu vraiment ahubwo muraza muraturya kara n'ingene twobigenza erega mwe murashaka kumenya n'ama strategy ingene twokwetanira impunzi zacu murashobora mwebwe yere mukatwereka n'amahera tuzobatungisha byose noneho Burundi buratunze nta ngorane nimwe twoshobora kugira abukene dufise kuba ari wabajije ikibazo kirebana n'amazu Prezida Ndayishimiye yagize ati ujya yavuze ivy'amazu ivyo byose twasanze harimo uburiganya umuntu yavuga ngo bagire viabilisation akabazi yuko umudeje azoca atwara ama parcelle 10 gwiwe undi agashira haje hanyuma izagatwaye nazo agacaho office gasanga jewe kubera jendi generale baca mu parcelle 2 ntazo nkeneye ngaceja kuzigurisha ku murundi yarayikeneye iryo tongo ni ry'Uburundi ni igiwe ugacuja kumugurisha ko itongo giwe murumva kwankiriza ibintu yo ndabiravye navuga none uwo bafungaye bamara bose jeje tubavuga ni dufate twese tubindereze kuko cha wiyumvira none nk'ubu mwibaza ngaho twace tugira politiki ubu twagize politike yo kubaka amazu no uvuga ubu uzomuprenere w'inzu ntuba prenere w'iparcelle no kuvuga yuko ubu tugomba kugira tuvuze ruti tuyatubake quartier ngaha izoba ifise imeze gute ifise amaniva ngahe tugaca tuba tuti abiyandikisha kuri standing ni bande inzu izobigugwaya iyi standing ama standing anyuranye demerero regime socio hanyuma uri yandikisha uti je yandikishije kuri iyi hanyuma akabwira bati we ni nimero iyi uzoriha amahera ya imyaka ingana uko ubu niyo politiki tuzoraba umuntu arazoza ufata inzagira kabiri yarafise yindi azoyifata baca yigurisha numva bizoca vyanga aho hose kubera uba wabonye ko abantu uwo mutima je nabwiye kugira ngo tuguruke bizodutwara umwanya natwe ntidushaka gucererwa idushaka gucererwa uko twokwishinga turabana mu maso tuzoca rucererwa dutegerezwa kuvura dukire n'ingoga dufata urugendo nk'ubw'abantu ibiganiro rwose byarakomeje kugeza mu ijoro hagati ya 2 na 3 Prezida Ndayishimiye akaba yaremereye Abarundi baba mu Burayi n'ahandi hanze y'u Burundi ko babyifuje yajya aganira kenshi nabo hakoreshejwe ubuhanga bw'ibyuma ikondera ryigenga i Bruxelles mu Bubiligi tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022